Ndasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikiye ahiririye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mbonesha kure n'umwanya w'amakuru agezweho turaza kwibana muri politike ntuze gucikwa reka ntangure amakuru nkuramutsa kandi ngo akazo wo buherereye hose waba dukurikiye uri mu Burundi waba ari mu bice bitandukanye mu bihugu bibanyi waba uri ku mugabane wa Afrika no kuyindi migabane ya kure ndaguhaye kaze kandi ntuze gucikwa ko batoreje amakuru agezweho ariko avugwa cyane. President Ndayishimiye amaze indwi zibiri hanze y'igihugu ciwe mu gihugu hakabandanya hongerekana amajambo ndetse n'inkuru zivuga kuri ikudeta. Myidogo iri mu Burundi ni myinshi cyane, iyo myidogo ikaba ifatiye ahanini ku biciro biguma biduga, amakori aguma yongerezwa mu gihe amikoro y'abarundi yo aguma akoroka kubera ifaranga ry'u Burundi ribandanya guta agaciro. Ubukene burahanze abarundi ruhande iyo myidogo y'abanyagihugu ubu hiyongeye ko n'ibihuha bivuga ko ibihangange mu butegetsi biriko birategura itembagazwa rya Perezida Varisito Ndayishimiye. Leta yo yigumira mu gacerere, abanyagihugu nabo bakagumana ubwoba biteze ko ibintu umwanya n'umwanya bishobora guhinduka. Hari amakuru ya RPA yemeza ko Perezida Ndayishimiye yananiwe kubogoza General Prime Niyongabo. Iyo radio RPA jwi ry'abanyagihugu menyesheje ko intango y'ibihuha vy'itembagazwa rya Varisito Ndayishimiye vyavuye ku mugambi wo kubogoza General Prime Niyongabo mu mabanga yo kurongora igisirikare c'u Burundi, umugambi gushika ubu utaraja mu ngiro. RPA ivuga ko imbere yo kuja mu rugendo muri Cuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Ndayishimiye yasize yasinye itegeko canke decret rikura umukuru w'igisirikare General Prime Niyongabo. RPA ikavuga ko Perezida Ndayishimiye yasigiye iryo tegeko General de Brigade Jules Ndihokubwayo sanzwe yagendanira umukuru w'igihugu ni chef du protocole d'etat, amutuma kurishira umushikiranganje wa mbere Jean ko buca kugera nawe ashire ko mukono wiwe. RPA kavuga ko Perezida Ndayishimiye yatumye Jules Ndihokubwayo guca yongereza abasirikare bacunze radio na televiziyo vy'igihugu igihe azoba amaze gusinyisha iryo tegeko kwa Gervais Ndirakobuca. RPA ibandanya ivuga ko Jules Ndihokubwayo yihuse arungika ingabo muri RTNB mbere yuko asinyisha rya tegeko kwa Ndirakobuca. Aho niho bahavuye ivyabaye mu ndwi iheze kuri RTNB, aho haboneka abasirikare benshi bitwaje ibikoho bikomeye n'imbwa zisaka. Mu nyuma rero abaraririye kuri RTNB baranka kubisa abavuga ko baje kubagombora. Guheraho mu gihugu hose haca dandagata igihuha ca kudeta. RPA ivuga ko Gervais Ndirakobuca yanse gusinya ku itegeko rikura General Prime Niyongabo. Ndirakobuca ngo yoba yishuye Jules Ndihokubwayo ko Perezida yagiye batavuganye iryo bogozwa ku vyiza bo murindira akagaruka avuye mu ngendo arimwo hanze y'igihugu. RPA rero ntiyatomoye nimba iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu rica rigena umukuru w'igisirikare mushasha nk'uko vyahora bigenda. Ubundi ingingo gena mushasha ibanza kwemezwa n'inama nkenguzamateka, ariko birashoboka ko umukuru w'igihugu abogoza umukuru w'igisirikare hanyuma akarungika mu nama nshingamateka mazina mashasha yemezwa. Kenshi abakenguzamateka bahamagarwa ku munota wa nyuma, bamwe bakagenda batazi n'ivyo bagiye kwemera ivyari byo. Ese ivyakudeta muri uyu mwanya mu gihugu c'u Burundi byo bavyifashe gute? Hagati aho umukuru w'igihugu yibereye mu ngendo zidahera. Kudeta ese woba ari wo muti? Kugeza ubu abavugwa ko bari inyuma y'uwo mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye nabo bita leur dur du CNDD-FDD, barwiremo abita ko bari mwiragi rya nkuru nziza. Byose turaza kubigarukako. Hari inyifato rero y'akazu yazu nayo ishobora gukwegera Perezida Ndayishimiye no ku rwego mpuzamakungu. Byose navyo turaza kubigarukako muri aya makuru. Ndagusaba kugira ngo uherereye hose ufyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Ndaguhaye kaze, reka tubandanye inkuru twari duhejeje gutangura.
Alexis Nduhije yemeze ko hariho umugambi wo gutembagaza Perezida Ndayishimiye. Ni mu butumwa yaraye yacishije ku rubuga rwe rwa X canke Twitter. Umukuru w'umugambwe MSD yaraye yanditse ko afise amakuru ajanye n'umugambi uri mu nzira yo gutembagaza Perezida Ndayishimiye agasubirizwa uwundi mu general ari mu basanzwe bamwegereye. Alexis Nduhije akavuga ko we nabo basangira urugamba bazorwanya bivuye inyuma intwaro izozana muri iryo tembagazwa rya Perezida Ndayishimiye. Yibukije ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye busanzwe ari ubw'abasirikare, yaca yongera kati ntidukeneye kubona umujenerali asubirwa n'uyundi mujenerali, ntidukeneye ibisikanya ry'abasirikare batwaza igikenye kugira intwaro y'agahoto ribandanye gushinga imizi. Ubutumwa bwa Alexis Nduhije ni umwe mu barundi bazwi ko bari nka makuru y'ibanga, aje ashimangira n'ibihuha biriko birakwiragira mu gihugu. Ubuheruka rero twari twababwiye ingene mu misi 100 iheze umukuru w'igihugu n'umukenyezi we bakwije imisi 58 hanze y'igihugu. Biraboneka ko umugambi wo kugendagenda mu isi nzima bawuteguye bikomeye mu gihe barwije kabira amafaranga azokoreshwa mu ngendo zo hanze hagati ya Mukakaro 2023 na Ruheshi 2024. Aho twavuga iyo nkuru twari twibaza ko Perezida Ndayishimiye azogaruka mu Burundi kuwa 17 ukwezi kw'icenda 2023, ariko yaciye yongera ko urundi rugendo muri Amerika aho amaze indwi muri kino gihe. Perezida Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe biyamira hanze mu gihe igihugu hagati umukuru w'umugambwe Reveriyano Ndikuriya wari waboneka gendura amazone yose y'igihugu akoresha amanama y'urutavanako akomeza inyigisho ziwe zuzuye iterabwoba no gukarisha inzankano za kahise. Burundi rero bararaba ibiriko biraba bikabasiga. Mu kanya gato rero aboneka mu gihugu Perezida Ndayishimiye avuga amajambo meza yo gukarira abandi bategetsi, ariko abarundi bararindira ishirwa mu ngiro z'ivyo avuga abakabura. Ese kudeta woba ari wo muti? Nta na gato. Ikiraje inshinga abavuga ko bashaka gutembagaza Perezida Ndayishimiye naho gihuriye n'ineza y'abarundi. Kugeza ubu abavuga ko bo bari inyuma y'uwo mugambi nabo bita du CNDD FDD barwiriyemwo abiyita ko bari mwiragi rya nkuru nziza. Benshi bababajwe n'ingere Ndayishimiye yambura agashambara abategetsi barangwa n'ubusuma ari abo reniga kubera ya mahera yabo aherutse kugira ibipapuro. Abavuga ko badashaka gusubiza hamwe n'u Rwanda, hari n'abashaka gukingira ibibanza barimwo batinya ko bazotakaza niyo Ndayishimiye yoshobora gushira habiwe. Ikindi giteye ubwoba nuko abavugwa muri urwo ruhande barwiriyemo bafashe ya mbere mu gusesa amaraso y'abarundi mu kiringo ca gatatu ca nkuru nziza. Ivyo bintu vyose ntaho bihuriye n'ineza y'abarundi. Ikibazo Ndayishimiye rero nawe afise nico kumenya gufata ingingo no kwerekana neza intumbero afise kuri kazoza ku Burundi. Naho abarundi bato bato bishwe n'ubukene baracamufise ko n'icizere. Abasirikare bato bato baracamushigikiye batavuga rumwe n'ubutegetsi, baba bari mu gihugu n'abari hanze bamurindira ijambo ry'ubugabo rifatanya abarundi bose kandi rigarukana umwidegemvyo mu Burundi. Bose rero boca bamufasha, ariko kugeza ubu iyo ntumbero yaramunaniye kwerekana arakanga. Abaryi bituri ariko ntabahana, aravuga ubumwe ariko nta ngingo zibuzana akora, ngaratuka ryogora duhura ariko akayigumizaho asaba abahunze guhungunga ariko ntabegera ngo abaze impamvu badataha. Kavuga n'ubutungane ingene burenganya ariko ntarekura indiri zifungiye ubusa zizira ivyumviro vya politike. We nyene natse no kubaha urubanza rwa senare ya yasijaye n'ikiringo ca gatatu ca nkuru nziza. Mu ncamake Ndayishimiye avuga ko amajambo aryohera abashaka ko ibintu bihinduka, kongera agashaka gushimisha abo mu ntwaro yiwe badakeneye impinduka, ariko rimwe na rimwe ajya anyuzamwo akaba yakwerekana ko ivyo avuga abishira mu ngiro. Hari inyifatiro y'akazuyazi nayo ngo ishobora kumukwegera ku rwego mpuzamakungu, ngo abaye hatambikije mu gisi iriko irasubira kwigaburamwo kabiri. Kabo rero asaba imfashanyo zo guteza imbere Burundi nibo atuka cane bakaberwa ico ashaka koko. Mu gusosera nta vyemezo bikwiye vyotuma abantu benshi bemeza ko hari umugambi wo gutembagaza Perezida Ndayishimiye uri kurakorwa n'ibihangange mu butegetsi bwa CNDD FDD, ariko hari amakuru adahumuriza y'ibivugwa na bamwe muri ivyo bihangange. Amajambo yerekana ishavu, urwanko n'agasuzuguro bamwe muri ivyo bihangange bafitiye Varisito Ndayishimiye, ndetse ngo ntivyotangaza kubona hari
bamwe muri ivyo bihangange bagiye ku ntambwe yo kumutembagaza. None ifatwa rya General Bunyoni ryonyene ryerekanye ko iyo ntumbero yo gutembagaza iriho mu bihangange vya CNDD-FDD n'ubutegetsi butofatamirijwe nuko intwaro zose zatembagajwe mu Burundi habanje kuba yibuwa nk'ibi. Ica abantu bemeza nuko abavugwa muri uwo mugambi batarondera neza y'u Burundi n'abarundi. Canyuma rero twovuga dusozera iyi nkuru nuko abakura President Ndayishimiye batobura ivyo bamwagiriza ata mutibo bazanye. Mukuru w'igihugu rero ngarakwiye no gufata intumbero ikomeye yo gufatanya abarundi gakuraho izindi njyane zo kuva muri 2015 akarekura inzira karengane zose zifungiye vyumviro vya politike agarukana umwidegemvyo mu Burundi ndetse akagarukana abahunze maze gutyo akubaka runanira umufasha kugabanya inguvu z'abansi bari kumwe mu butegetsi. Mu rwego mpuzamakungu President Ndayishimiye yotomora neza n'intumbero ariko arafata nayo kwiyongerereza abanzi mu gihe ubutegetsi bwiwe bujegajega ngo bizotuma atembagazwa atagitabara asigaranye. Tubandanirize mu gisata c'ubutungane hamwe n'umutekano. Jerome Niyonkuru arakwije imisi 52 mu munyororo w'akarenganyo. Indwi rero yabaye idasanzwe mu gushingira intahe ivyo Jerome Niyonkuru yavuze. Polisi yahagaritswe ku itariki ya 4 kwezi k'umunani 2023 igihe yemeza ko abapolisi barya ibiturire akabasaba kwihana bakavavanura n'ico ca. Jerome Niyonkuru yaje ahagarikwa yagirizwa kwambeka ibara urwego rw'igipolisi. Nimvuga ko rifunzwe ariko umunyakibi akidegembya. Kuwa mbere w'inondwi abafungiye muri BSR baratabaje bavuga ingene bafunzwe arindiri mu kibanza gito cane. Ico gihe bariko banyagirwa atagitabara avuze ko benshi bafunzwe batagira dosiye watanze amahera akarekurwa. Abo bafungwa rero ntibagaburirwa. Kuva mu kwezi k'umunani inzara yoba yari imaze kwica barenga 10. Mukuru wa BSR ni Lieutenant Colonel Jacques Nijimbere yabandanya gushinyaguriza abapfunzwe batagira dosiye ko bazopfa kamwe gushika bose bahize maze bagahambwa na meri ya Bujumbura. Kuwa kabiri CNDH niho yitavye akamo atewe ku mugangurukana bumenyi no ku nkuru zitandukanye no ngaha kumuza TV twarayikoze shize kuri BSR isanga ibara ryaraguye iva yirekuje abafunzwe 300 barimwo n'abana. Iki ni ikindi gamya ko Jerome Niyonkuru ariko mu kinjana ca mbere Pilato yarekuye Baraba akabamba intungane Yezu canke Yesu. Niko uyu munsi ngo afunzwe imvuga kuri Jerome Niyonkuru ngo Jacques Nijimbere we akidegembya. Ngabasenga ntimwibagira umupolisi Jerome Niyonkuru. Hari byinshi rero bibandanya kwandikwa mu bimenyesha makuru, reka navyo tubigaruke ko hari amajambo yoba yaratangajwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kuri iyi mbonesha kuri y'umuhuza TV. Iyo video hirimo amajambo ya Varisito Ndayishimiye mwoba mwarayibonye utarayiraba woyiraba. Amajambo rero yashikirije mu nama ya ONU rusangi yagira ya 78. President Ndayishimiye rero yidogeye abafasha Burundi kuba batizera leta yiwe maze ngo bagitamwe gucisha imfashanyo mashiramwe akorana n'abanyagihugu. Mukuru w'igihugu cy'u Burundi yidogeye abasanzwe bafasha Burundi badashigikira imigambi ya leta yo guteza imbere igihugu nkuko iba ibishaka, bikagaragarira ingene ibihugu n'amashiramwe bidashima bw'imfashanyo yavyo leta ahubwo bikayiha amashiramwe akorana n'abanyagihugu. President Ndayishimiye yavugiye mwiyendwi turiko dusozera New York mu nama ya bose igira 78 yishiramwe mpuzamakungu ONU. President Varisito Ndayishimiye yagize ati kibabaje nuko imfashanyo zo guteza imbere igihugu zategerezwa gufasha leta mu bijanye n'akigoro kayo mu bijanye no kurondera imibereho myiza y'abanyagihugu zagiye ziraherengetera buke maze zisubizwa n'imfashanyo zihabwa abatari muri leta ku nyungu za politike z'ibihugu zitanga imfashanyo. Fatana mu nda kw'ibihugu ngo twategerezwa ko ibihugu biteye imbere gufasha bimwe mu bihugu taratera imbere mu vy'imibano no mu vy'ubutunzi. Naho hari izo ntambamye Uburundi buguma rero bwizeye ko muri iyi nama izofasha mu kugarukana cizere mu bindi bihugu vyogirira igihugu canje kandi hakajamwo inguvu njasha ko bijanye no gufatana mu nda mu kw'ibihugu. Kuri iryo jambo President Ndayishimiye yashikirije mu nama ya bose ya ONU ya 78 abizi vy'ubutunzi bo babona ko leta y'u Burundi yari ikwiye kwikubita gashi mu gukoresha neza imfashanyo
yahawe kugira sanzwe bafasha Uburundi bayizere kindi ngo igategerezwa gukora ibiboneka bigaragaza intwaro ibereye. Reka tubandanirize aya makuru mu yariko aravugwa cane mu bindi bimenyesha makuru. Kuru SOS Media Burundi canditse nkuru kivuga ko ibubanza abantu bagirizwa ubwicanyi baciriwe rwo gufunga ubuzima bwabo bwose ni miliyoni 30 zindishi yakababaro. Abantu rero nabagirizwa kwica Jacqueline Ndaruzaniye w'imyaka 75 acire gufunga ubuzima bwabo bwose no gutanga indishi yakababaro y'imiliyoni 30 hamwe no gufata amatungo y'abavyagizwa. Urubanza rero rwaciwe kwa 22 Nyakanga 2023 ubwo hari ku munsi wa gatano. Uwo muhisi yishwe mu ijoro ryo kwa 12 shirwa 13 Nyakanga ku mutumba Rugunga muri komine ya Gihanga mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Babiri muri batatu rero byagirizwa biyemereye icaha. Umushikiriza manza yamenyesheje ko habaye inama yo kwica umutamakazi w'imyaka irenga 70 yavuye akererwa mu ijoro yo kuwa 12 shira wa 13 Nyakanga. Uyishwe rero yaciye ahambwa umutwe mu kibanza kimwe umutumba handi nkuko umushikiriza manza yabishikirije. Tidone Manirakiza avukana n'uwo yishwe niwe yateguye kumwicisha nkuko biri mu vyagirije yashaka gitongo ry'umuryango ripima hegitari 8 rica rimwe gukira rikaba ririmamwo umuceri rikotwa n'imiliyoni 3 ku mwaka nkuko byavuzwe n'umubanyi uwo muhisi. Musaza wo muhisi rero ngazotanga miliyoni zirenga 8 z'amafaranga y'u Burundi n'indishi yakababaro. Ku rubanza rero rwaciye rutegeka ko amatungo y'abo bantu afatwa agashikiriza sentare nkuru ya Abubanza. Nimugihe rero mu Rumonge gisagara kibangamiye n'indwara yakorera kubera ubukene bw'amazi amasoko mu buvuzi ku bitaro vya Rumonge manuko bushira urengero bw'u Burundi nishaka ko amaze kwibonekeza umugwayi wakorera waturuka rero muri karize nkayamba mu gisagara ca Rumonge yavurirwa ku bitaro bikuru vyo ntara. Abanyagihugu rero bakavuga ko bafise n'ingorane zo kuronka amazi meza RGDSO ngakaba haheze indwi irenga. Abanyagihugu rero begereye ikiyaga Tanganyika baja kuvama y'amazi yo kumesha bakongera bakogamwo n'imiryango myinshi itagira ubuzu bwa surwumwe. Abanyagihugu rero bakaba bituma muri ico kiyaga. Masoko muri RGDSO aremeza ko hariho n'ikibazo c'ubuhinga cabaye ariko kiriko kiratorerwa umuti. Ubukene bw'amazi meza ngo burateye ingorane. Gisagara ca Rumonge gisanzwe gifise isuku rike. Amazu y'uburiro ni ku nkengera y'ibarabara ry'igihugu nimero 3 muri ico gisagara yakira ngenzi nyinshi. Mu bakora muri ubwo buriro bakavuga ko abakiriya babo kwa kuzofatwa nikiza cakorera hamwe RGDSO itonyarutsa gutanga amazi meza muri ico gisagara. Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu rero bukaba buherutse gutangaza ikiza cakorera mu ntara ya Bujumbura na Cibitoke no mu gisagara c'ubudandaje Bujumbura. Bwahamagarira abajejwe intwaro guhimiriza abo barongoye kugira ngo bakurikize amabwirizo y'isuku mu ntumbero yo kwirinda ico kiza. Rumonge rero ikaba yarashizwe ku rutonde rw'ibice bibangamiwe cane. Nabakengurukiye cyane banywanyi bacu mudahwema gukurikira ya makuru dushikiriza n'iteka n'umunezero ntengere vyo kubana namwe muri amejeje kubashikiriza nabasaba rero kugira ntimuze gucikwa nyandi yatandukanye turiko tubategurira nkuko muza no kuyakurikira kuri imbonesha kure y'umuhuza TV. Imana ibahezagire.